Naizi muko marambwira vyase. Kuri cyane twagumagana. Naje nitse kwakira ngaho. Za vrai? Inde. Nahindukira ngo. Kajya kazi. Nasa mvuze no kuri sujet iyihe. Tukitwagura. Fun and Fact team. Hala 5. Hala 5. Hala 5. Muvumbuzi.com. Nanatakatari. Ukachoitana no hagati. Mederete. Urishegi basi. Ibyo nibikino nizagye. For the first time. For the audacity. Haguruke ba gentlemen baze ndashobora kwicarana na. Haguruka. Kanu gato kagira big deal. Jimbere. Abigenza gute? Turamutse ututubaza ati ndashobora kwicarana na. Mahoro. Mederete. Mashaka kumakanya ka 30 minutes nicara ngaha. Karibu. Nile basi tu ni wewe Kano nange. niko ariko boss. Jake ushaka kumenya. This is my first time guciringa namwe byo mumenzo kubona. Nababonye kuva ndi hari yanya mbona vibe ya tare no ko byama bimeze misi Ni yose. Fun and Fact. I know it's not hard. Reka na Tutara. Urazi ibintu bya Fun and Fact. Fun and Fact fun ku nyene fun fact nayo Ibintu nyene condition. Les faits. ibintu nyene Yubaka ibintu biri ngaho bihari tubona Muko murubaka rero n'urutsiro. Tuko turubaka tubafasha no kubaka. Merci beaucoup. Rero kwenda wa profisi. Reka tugire ko dukora hangout. Kubera yuko ari vendredi mabuja we kayo machine vraiment. Turiko turakora. Turakora 30 minutes to hangout. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwa hiyo ni Friday yoko joigwa, ya vendredi yoko vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Ka boss for real. That's right. Today. Ndarosiba kujya kubandi kumwe na babakobwa bandi n'aba influencer, n'abakobwa bafite amateka menshi, n'abakobwa tumaze kumva tukabona tugakunda ibikorwa byabo bakora kuri Fun and Fact TV. Mugabo nikibuze kumwe wese akuruka utuzitwiye. Mugabo today ndarosiba kwe to chill with them. Ndibaza yuko nzavugira ibimeze neza. Ndibaza kuza kunguka ibintu byinshi, ndibaze ko cya kibazo wama wibaza kuri bano bakobwa, cya kuri bano mama, cya kuri bano baki, uno munsi rero batatujibo chini cyo. Guys, reka ndabakire mu byubahiro byabo. Kuri kote yino turi kumwe na Madame Nikita. Hello. Sinzomba. Bafsa ba cameraman. Bose ndabara public yose kuri stade. Yeah. Akachasuye reka twakire Dacia Moon. Fresh sana mabuja. Iyi tatuage nzoyikura ko nganda iki. Naratakata. Regala n'amatatuage. Yeah. Wow ndingene mukunda, wow ndingene natumye muri hangout for the last time nyene turacidinga tugira ibe bimeze neza ni Uziane Irakoze. Abenshi mumaze kwitana rya Uziane Irakoze. Namusi ndavuga. Yamaruri muri sala. Izo ni bikiga badge. Mwegi mwabugana abaciriyemo. Ndabutsa kwadukurikira. Hello. Ndaramukije bari kuri kamera ya Nick. Umeze neza? Namuzi mugabo. Kabisa. Undi rero muhaye umwanya wo kuvuga aravuga. Umuhaye umwanya wo kuvuga ikiri ku mutima arakiserura. Umuhaye umwanya wo kunene atakucana. Ubona sode. Dada Dahled. Hala 5. Manachana. Yanachanaga sana. Ega barakuzi naho mugira iminwa ngo. Yambu. Good evening. Bonsoir. Bonjour. Komesta indimi zambanye n'ejo bana. Nitekana ngeraje kubandika. Comment estás? Icyo riki Brazilian nigise. Tumira mahoro. Yumi. Ndabaramukije. Kabisa ndakuramukije. Ozi ndakuramukije. Dacia ndakuramukije. Mahoro. Ozi ndakuramukije. Wasubire ka boss. Oya, ndikundi baramutsa. Yambusheriye. Ndakuramukije ka boss. Safi sana ni fun. Abakunzi ba hangout ndabaramukije. N'abakunzi ba Fun and Fact babwira ati Hala 5. Ni vendredi ya hangout ya Fun and Fact. Finally biraheze turenze kiganiro. Umva twese tubaduhuze sasa twatsa umuriro. Dukoreremo byose. Byose birashoboka. Je natangwe muri Fun and Fact TV ndamubona uzakora na Alvin Smith. Deba. Après Alvin acharachika kidogo achaza dada. Mu nyuma rero turabona igitimu rero gikwiye cya hatari. Dumbwi. Kimwe mu bintu ushaka kumenya, sivyo? Ozi bano bantu byagenze gutubwira bakwize bose bantu babwira ati ngo dukore muri Fun and Fact.
Okay, bahereye kuri jewe. Mwese muri ishura? Bon, kugira kugira muze mwese hamwe nyene kugira mufatane mwese mvuga ati reka dukore kino kintu. Byaroroshe ko deja bose barasunga abagenzi, hama bose n'aba chroniqueurs, n'aba journalistes, n'abantu bakunda kuvuga gutanga ubuzima mu majambo, kwigisha. Urumva byatangiye baza nk'abatumire. Hama ndavuga ati bano bantu rero upfa kuba hafi kubera ko ibintu bavuze mu kiganiro cyagiye bari batumire byafashije benshi nabagasaboza tugakorana tukaba team bya bitovye kandi kabapropoza bakanikubari ntibangoye vraiment none ikibazo mfise nta muntu basi yiko yaravuga ati ozi namini tiye basi mu Fun and Fact nta muntu danga dasa nigeza kwirondera wenyine cyane wabarondera why me oya nabanza nta muntu yigeze yipropose avuga ati ebana ozi na numwe vraiment bose nje nabarondeye yeah wana ba influenceur bane nimba aba influenceur influence chira pu non muri aba influenceuse bane ugeregeje kuraba Instagram ya Nikita ifisa ababone benshi ugeregeje kuraba kwa Dance ni benshi bamukurikirana ozi na dada mwese nuko bimeze ahantu rero hari abantu turafise kagatima kuvuga ati sha uzigona ni na uzikwe urede musi shwa kwa nawe kubera yuko mwese muri hejuru mwese bumeze gute byari biba bimeze gute muri team yanyu est-ce que byaraboroye kuvuga ati reka je kwa noge mukobwa iPhone if nawe nyine ari hejuru mu Burundi urazi yuko nikiona uko euro nca ninya cavuga ati ugashaka kunshira hasi byari bimeze gute gadasi jewe donc jewe Jendi mvuzi déjà à la base. Ndakunda kugama video. Miss yours. Donc ndakunda kugama video mu blogueuse muri yaga. Nabangiye ama video no kuri IG yanje de même. Et puis hamarero comme nari maze kumutumire kwa Ozi. Byabiryoshe kuba uri muri utaguma wivugana imbere ya kamera parce que ugize video face cam nyana kantu gatoya vite fait egura bijya ariko ntibigiba biri vibe cyo kimwe muri kumwe n'abandi donc ibyo bintu ngo nashirasi ngo oya don't care ahubwo umuntu parce que le public yo kuri Facebook na Instagram par exemple si le même public nko kuri YouTube ahubwo numva ahubwo ni genda hatomborera quelque part kuko abantu batari banzi hari abantu bari kuri baraba YouTube gusa batari kuri Instagram hari kuri YouTube tuvate barabasa run batazi kuri Facebook batanabayaga donc rero jengi yeyo ngaha anye nibakwe bitera biduga je me dis que na nungu c'est peut-être nos followers kwera bari bambona kuri muri Salon muri Fun and Fact donc ni bon na matavya amavuta ni fresh sana kuri kema Friday yanyu rero gi Friday cyanyu ki Friday cyangene muvuye nyene kiba ari gi Friday kimeze gute haba kiba kimeze kujya waturungurutse kujya nyene bakora turunguruka abari ibintu babiri umwotsi nyene mu muryohewe mu mugize iki ego tuba turyohewe nibaza ko barakunda no kubibona mu biganiro byacu kandi barakunda no kubishira mu commentaire ko dushiramwo tuvuga ama blague menshi mugabo twama tubabwira nibiryoshe kwigisha umuntu washishwe umeze gutyo hanye biragoye cyane mugabo uri tumeze uko turi nkuko nyene dusanga kwirigara usanga ahantu turi birahamagara nujya atashaka kuturaba nujya ico kiganiro kitari cyinteresa iyo sujet atanumwe iraba araza aba oblige kuza kuraba kubera iki aza gusangamo ibintu biza kumuryohera hanyuma nabijyo akitoramo muri rya turiko turigisha cyane gose umuntu yumvise Siren Vibe TV arabona ko ari platform nini yasana yo kwidandarizamo canke yo kumenyekana miye batwari ni yuwa biciye kuri Sirene vraiment sino kwibeshe mugabo dasi yakora muri yaga kanoti karahari Nikita wenda ziko atakanoti ubuze Tantinda dapa nayo iko fresh sana sivyo abantu benshi bagaca bibaza none muri Siren Vibe TV uzararonka kanoti gakwiye kubaha kubahemba bano bantu aho bikwa nimba atari banga leo tunabiyuwa none musira yatahana bimeze gute musira ozi dada urazi gakabozi ibintu by'amafaranga ozi yabitukubwiye ariko aravuga nta dukoresha
turakorana Okay. turakorana ico turonse ni ciwacu twese ico turonse ni ca Fun and Fact ntuvuga ngo ni ca Ozi ntuvuga ngo ni ca Dada ni ca Dacia ico turonse turonkera hamwe ariyo publicité ni ya Fun and Fact ari akamarché kose turonse na ka Fun and Fact sa kumwe muri twebwe ugerageje kuri Fun and Fact sivyo Dada irarabwa n'abantu benshi fra kandi abantu barayikurikirana urashobora kuri iganiro cy'isaha yose mbwa abantu bakira abatumpa kalasi kandi bakaryoherwa sivyo tukobenyo kwa kaya kanoti kinjira kuri account ya Siren Vibe TV Dada uzaravuga ati bana Dada chukwa bakubwiye gute kila kitu turagawa Dada mu majambo avunaguye acagaguye yitonze ameze neza anonosoye kandi meza cyane gose nkuko tuvyifuza ko bigenda neza uraza kuruha so uko bimeze ubwa mbere na mbere nibaza yuko bakubwiye icifuzo imbere yuko haza amafaranga icifuzo kiri nyuma ya Fun and Fact no guhindura society nico gituma wabivuze ko twese dufise amafaranga turafise amafaranga mu gapari y'amahera ikindi kintu ntimubira kyaduha apari y'amahera ikindi kintu dufise turafise inyota yo guhindura society yacu turafise inyota yo kubona uburundi abajene b'u Burundi abantu bakuze mu Burundi babaye ikindi kintu ejo higa ejo biciye muri Fun and Fact rero imbere yuko turaba kuri konti amahera yinjiye ikintu ca mbere dukora ni mbega turafise impact muri society tumaze kubona ko impact ihari deje yo n'amahera menshi kuba abantu dushaka kwicara ukaza mu mamaraje akubwiye ati basha kubera mwebwe meze neza kubera mwebwe umwana wanje araryohewe ayo kuri twebwe n'ubundi butunzi bukomeye cyane umuntu abayifuza hama ukibazo shaka noti babikubwiye n'ubuturagataha no marriage shaka tugende tujanye shaka tujana ni bon muri liste sindimo yitayemwa n'ubunaguma yitamwe vyaheze rero uko bigenda ni nk'abarimyi bariko bararima ikibiri barimira hamwe ivyo bimbuye barabigurisha inyungu ije hari ikintu meje n'abandi bafunguye hari ikintu meje kubona muri no mwanya uretse ko twese kwambaye ibutura soft kid kaptura black si black tutapfa kubibona marabibona none wowe sama wumbi ega no twasama okay je vois yakamanuye tume oya ariko kameze arahindura impuzu ku munsi kandi ari yambaye ibutura yo guma mu ibutura niko kameze nikareka nimusiro kubesha akavuta reka tuje kure y'akazi rero sivyo apa y'akazi ari bundi buzima busanzwe tubaye ukuntu tubabona muri studio mutanga umwuka mwiza muhanurana mu buzima busanzwe nuko bimeze Ozi kuri bano mukorana uri wa muntu uvuga ati reka nje kwa Nikita manuze reka nje kwa Dacia manuze bimeze gute mu buzima busanzwe mu bayo lifestyle imeze kuko je ndababona kuri screen hari abantu benshi babona kuri screen mugani tuzi back ya screen mu bayo ubuzima bumeze gute Dacia turagwana ndashaka kuvuga je vuga mama iki kiganiro caraje kiraryohera abantu benshi c'est vrai abantu baragikunda kigisha abantu benshi mugabo cakire ubucuti hagati yacu cakire ubucuti butari buhari maybe bwa mbere ubunye nshaka kugira ikibazo nkabwira Nikita bimeze ukuntu ebana nakshiriwe mataka 10000 ibintu ntashobora kugira umuntu ari we wese turahura tugasangira kenshi vraiment tukaja kurya kanyama tukagura impuzu za 5 kuri Medina turapanga n'uduprogramme tutujuju ariko kandi nivyo bimeze neza turanashwana bigenze gute nyoshangwa turashwana ndabakarira je gose ikintu kijanye ni ndireze kugira ngo nibaze ko bivuga hakiri kare nico ikintu ukunda gupfa kenshi ndireze gucererwa no gucererwa ariko yabishika ugasanga nje ndakunda gucererwa par exemple urumva pana par exemple vya vrai gasinache mugabo cyangwa ugasanga hariho turaganira tudashi habaye nka manque ya communication kubera Nikita akundo yanditse mu cyangwa ishurwa nyine ugoswe acaza inbox wise ngino ni kwitwe kuti jarige mani nguramenye turasohokana unyandikenda kwishurwa nyine turasohokana je na wewe turavugana abashaka communication Maria indinye ni ryoshe turavugana ibintu by'akazi muko kabona umwe aranse kwishura hisuye umuntu umwe uyu wandi mu kumwinza ari plantazada man kende mu groupe nga wimir biramushoni Dacia what ko Fun and Fact group ya iri pindi ivyo vuze ni ndeka ndamuvuge Dacia imbere y'abantu Dacia turamubura agatakara yasomye message basi wopfa mubona wa muntu yayizbo ntayo yabonye ari mu bintu biyi mugo mwasese umuceri vya vrai turabihuza umuceri Dacia akayisoma agatekana turashuha hari ubutumira ariko aratugora kurondera kubera reka tuvuge tubipanga turavugana ingene ikiganiro tuzokorera kuri iki tuzotumira naka twe duhejeje ikiganiro uyu munsi tugenda tuvuganye ikiganiro gikurikira twavuganye n'umutumire twavuganye niwe uzomurondera
hari igihe rero jewe vyanka ko tuvugana n'uyo muntu gerageza base urabe ko umuvugisha yumva madame okay wajeje none turi minuzeye turi muri sonara naho nyene baje kuronde kitana tuzi umutima karenze basi pajo twashaka kuvuga mama directrice umuntu wamusheshe agataba arashaka kuvuga anachofisa wiragotse umuceri 30 minutes 1h30 ya noze hangout byose biraza kuvuga umviriza oya jewe ndireze jewe vraiment hari igihe biragasha ko umuntu akebura abandi akabashwishwimura icyekana muri Fun and Fact ni ukunyerera mu kiganiro cyo turavugira rimwe no muri hangout mva nta gihinduye ntacyo duhinduye ni mupasira twa turakina opet ni mu faking si filme ni du faking tuba twebwe nyene ndaguciriyemo reka tuhagarire ikintu rero kijanye n'abantu ba oya niza kwisigura se ko oya babishoma commentaire icyo bigenda gute jewe à la base navuze de ma groupe menshi ari giye usanga urumva ntangoye kuja kuri réseaux sociaux kwandika niki umva nandikiye umwe ninje muri group ninje kuri WhatsApp katambura yo sinamwishure ariko yongese ndayise abantu bose mikro muranda tute nawe bafite imihari yo muri hotel n'abandi nabanishwa ni benshi bo muri mubadija muyandi majambo muyandi majambo kugira kawushi dore nabaye icyamamare ikawushi ntuni Fun and Fact mbaye ikiganiro ubiriza je rero nivyo ego biragura kwishura ariko abonye ko naho nanzigirimo naco bitwaye mugabo nakunda kugenda mu bantu benshi batandukanye hariho commentaire wumva nyene ukavuga ati none iyi commentaire ivugwa kuri bano bantu biva kuki sivyo aba journaliste especially barakunda kuvuga ati kaya team kabajya abantu baragara sana kaya team kabajya abantu barafise ubundi na mene toye kaya team kabajya abantu barafise akantu ko kwiyemera ko kugara usanga ari kubera amaze kubona yuko ibi nibi rererererera nibaza ni yahe mpamvu abantu sinazi kibazo ni yahe mpamvu ituma abantu babiyumvira nabi wavuze ko turi abajournaliste nyemerera nanje ndakubaza turamaze kukugara je ni murangana ko rero n'abantu bazuka bafise utuntu bavuga abantu bama bafise amajambo bavuga igihe cose surtout biratangaje kubona abakobwa baje hamwe ari bane biragoye ko ikintu cy'abakobwa cyavance kigamara igihe kinini biragoye kabisa rero ngira ngo birabatangaza kubona dushora kumara umwaka urenga tukagumana kandi chaque vendredi ico kiganiro kiriho nidusiba umwe arashobora gufatirwa kubera urumva umwe twese turafise ubuzi dukora umwe arashobora gufatirwa yego mugabo nigishora gusiba rero nibaza ko inyuma hariho akantu yego hanyuma kandi iyo turavugisha umuntu uramugira ko amanuze urafise ibintu wiyumvira kuri we mugabo ndisubire ko nta muntu n'umwe jaranyegera nanke kuvugisha ndavyibaza kabisa bariko barabibona bushinga intara kubona emission yacu nimwe kabose yavuga ubwa mbere ati urashaka kubona umuntu akora ibintu vyiza ugatinya kumwegera muri wowe n'umutinye kumweka muvugisha ugati je nka ndamwishura aha kumvugisha kubera ko maybe ahantu bageze sikosa ryacu mwatinye kutuvugisha ngo twegera aho cyo mu kiyago baragara barashaba okay nta muntu arakugara ko nta muntu arakuramutse muzinanye mutazinanye ndarengana ubwo mutazinanye ugatunza navuga ati ni bon rakomeye hama nkabandanya nkagenda ndaguciriye ikindi nibaza ko ari kubera wabivuze neza ati cyane mu bajournaliste wakivuze twebwe umwe wese afise ubuzima ntidukeneye no kubamenya umwe wese afise ubuzima bwiwe sivyo apa y'ubwo bundi buzima uko tuba dukora Fun and Fact nibaza ko babikora no kubera ko nambara ama conference de presse nambara ibikini babitubonamwo canke muri ayo maciri yabo ntibatubonamwo canke muri ayo ma groupe yabo ntibatubonamwo ça c'est normal nindaratwemvita ntituze kugira umbwire ko ngara nuko wampamagaye nkareka kuza umuzi uzompamagara nkareka kuza uzovuge ko ngara me ntiwampamagaye sinaretse kuza ucuvuga ko ngara ico ni cambere ica kabiri naco yabivuze neza nukuri tubivuge ndabivuga barabizi shoko ari na complex ugasanga avuga ati bajya abantu yo bari sinona bahamagara ibi nibo bizamwo aho bageze kuko meme mission sana nushaka kuduhamagara dusororera duhamagara ariko tutagenda bakonyama na nani na fanta nikita tukimona na tuache twibaza ibintu byinshi ado ko mabushe iko simple dasha tukimona iko nasa kuseme mu taxi nasa mu taxi tuseme ngo tukibaona mu taxi hakuna bajaje tunakamata taxi yo muri ninde ari ibihe bibi maximum
je kubganje ni bibi sinzi ko mwavyakiriye ko biri positive cyangwa sinzi ko mwavyakiriye ko ari ibintu bisanzwe ngira bati ibintu tudakeneye mu musamba turi Fun and Fact ni mu kiganiro cyane reka ikiganiro mwari mwagiteguranye n'uyu mwaraduhenze mwaciye muri ibi mwamaze kumenya ikibazo aravimba mwamaze kumenya ikibazo usafikiye we nguja usikiye reka turindire urumva iyo moment mwaciyemo muri trends kuma statue trends mukakula hits ahantu hose uciye waravyumvise warabibonye waragize iki urumva urumva byari bihe bigoye sishobora kubivugira nga maybe umuntu ari azi deep inside ibintu bijyanye na entertainment and divertissement yarabimenye sivyo ijya moment mwaciyemo ukasino Oziana ukasino Dacia Nikita Mabusha Dada abantu ico gihe ndagutera story hasohotse indirimbo ni y'abahits ico gihe indirimbo z'amwe z'abahits indirimbo z'abartiste z'abahits yari mwebwe muri hits muko batari ujya umuntu yagasohoye azuze ndamusorore kandi ngato kuri studio barashaka kuza ngato kubasabira bagasohora iyo ndirimbo turi kuri studio kuza music kandi ndirimbo bayite nakura bayifficialize bo official kabisa ikibazo canje yaho gihagaze rero bijya biye mwari mwaciyemo byari mwavyifashemo gute mwari muri situation imeze gute ndakeneye kumenya muri group ya WhatsApp ya mwavugana gute byari bimeze gute kandi mu mancama yavuze ngo twifashe gute nitugire big deal mu mancama that's a kiri ku mutima oya na refu vrem twifashe nk'uko asha gutyo kabisa uku ico twakoze karabaye agasije ka groupe misi mike ko gutwenga kuko burya nta usigana n'uwasiga ushaka kwiruka n'umuntu wamaze gusiga nta mwanya ubu hari kuvuga ngo jewe nk'ubu unyanda kubaze je no kwiparatura ngo ngira niruke na niyo saba nibikunda kuko je no haguruka mu Kamenge ageze mu Ruyigi rero muri ico gihe nka niyo saba cyahagara nko akanda bati se muri ari mu biki muri ari mu biki ngo tangura wiruke nico gituma ndashaka kugufata nico gituma burya mu buzima iyo umaze kumenya icuri nakugeze hari ibintu n'abantu mutaba mukigwana nabo so bijya bihe byasubiye kutwereka yuko turimo important than people think ko dukaze gusumba uko abantu bavyiyumviye ko dufise agaciro mu buzima bw'abantu gusumba uko bavyiyumviye umuntu afata ukwezi amezi 2 amezi 3 arondeza ivyo ahantu hose ashoboye urumva combien de fois important mu buzima bwe akarara adasinziriye kugira rindira isaha igere ava yo yigereza aho nimo nkomera amaji baje Oziana irakoze none yabivuze byose rega mucamake nyumba niko natizama nacheka sije namwe ya masara yezogira abaposte ndabe ntabo makuru yanje makuru turi dimanche kakarimbo akaje kindirimbo ka filmi Netflix hagi handu vuga tukasoma kavuga Chendo umustar ibi narabigize none usihacakurikira kino hacakurikira umva sezo gatseka ndabikurikira hakurikira ibi uyu muntu bwa yafatiye umwanya yafaje yanditse nka 3 gasitani bazi ko abantu bifuza kuja kuri Wikipedia kugira ubuzima bwabo menyekana warakoze amateka ukabona nta numwe nzivyo nakoze namazi ki mu buzima but now iyi myaka amazi yo wagwandasia murabashinga amateka cyane yibuka murabashinga amateka je ndibaza yuko mwatubwiye byinshi biraryoshe kwicara n'abantu mwamwe kuko ugerageje kumwumviriza Dacia afite akantu kari powerful avuga Nikita nawe nyine akantu kari strong Mabusha pamoja muko fresh sana that's why hange message kishikira banshi kandi baza yuko neza yuko bako bana enjoy penye Amerika sasa jenge yakeneye kumenya mufite imigambi ya cyangwa mufite indoti ya mwifuza ko Fun and Fact igera hehe mwifuza ko Fun and Fact ihindura iki muri society mwifuza yuko wa muntu atakurikirana YouTube na gato sivyo nicaye ikintu cyo mupusa for the first time kuvuga ati kaje kumumviriza Dacia kaje kumumviriza Nikita uzi cyangwa Darlene takeneye mu bitubwire ku buryo wa muntu agadukurikirana avuga ati this Friday ewani vendredi negeza kwa Fun and Fact bugambe na mbere batwana naravuze ndavuga ati icifuzo twebwe dushaka no kwempacta sinzi ko wabuzi Oprah umunsi umuntu avuze Oprah muri Amerika afite ikintu yahinduye turashaka ko tuzogera ahantu abana bacu bavuga bati bijya bintu ni kubera ba mama
bijya bintu kubera batante bijya bintu ni kubera naka abona yuko hari ikintu mu Burundi cari kihari mugabo cahindutse kubera ko Fun and Fact barakivuzeko rero cifuzo cyacu no gufata bijya bintu abantu bavugira mu cuma kajya gahinda bijya bibaza abantu bafite badashaka kubiserura imbere y'abantu tubibavugire tuzane solution hari kibazo hama tugerageze kw'impacta uburundi kw'impacta n'abari mu mahanga kujya guko societe igira un changement iri positif mu vyiyumviro mu mvugo mu migenderanire y'abantu hamwe ejo na hirya yejo tuzokwicarana twavuga tuti tugitangura cari kiganiro mais ubu c'est une histoire d'une vie donc nico cifuzo kinini yadufise umwana wa kabasa kugira ati papa baruna bayura smare ni bajama yangu tuko batu batadi calendrier bitabo barafata agafoto souvenir azongeneze mugora kuturo so nibaze ico cifuzo hanini dufise nico catumye dukora nico gituma turengera ubutandukane bwacu twadufise kugira bavuze ngo nidushwana birashika mugabo biri hasi ya vision dufise duku ingorane canke ibibazo bidushikira tuvuga tuti down vision tout d'abord so ego nivyo hanini kandi twahangize fresh undeke ngende hari ibintu bimfatiriye nabuje aho cangugiye aho ubuzi nibwi ishuri ngisuye ngiye kushuri je suis étudiante amazina igiye muri Fun and Fact azarasiba rimwe yari verevyo mugabo ndabakunda c'est un honneur kuza muri hangout ndabakunda cyane oya buri mama nasize cyo uca dusubira ubunyene kure yose mama hama ndashimiye cyane na ekipa yose twaba dushimira abantu bose staff yose ndabashimiye nabonye abantu benshi ntarinzi ikibazo dada bye ego sha nazi ndamunganira imbere ko dasafu ego dada avuze ati objectif yacu niko hobe ihinduka kandi igiryoshe nuko ihinduka riramaze kuhaba turamaze gukora ibiganiro ndabona akarorero twarakoze ikiganiro kijanye n'ibintu by'isuku Musitanteri wa mukaza yaradutumye kubera ikiganiro twakoze kandi baci bashiraho ayo mapubele twasavye barasiraho n'amatara ahantu iryo tegeko ryariho ava muga ntiryakurikiza muga turabivuga navyo mu nyuma birajaho nuko uvuga ngo hariho ivyo tuvuga by'inkora mutima bigashika kandi bigahinduka bigagira ico bigize ego nitwavuga ngo byose birashimwa hari ivyo tuvuga bakavuga ngo tuko turarenza ngo tuko turavuga ibintu ngo tuko tufisemwo na canke ngo tuko turatitura imico ugasanga si gutitura umuco ahubwo nico kintu twita tabu kiriko kirica cane ahubwo nico kikibandanya conona muga kubera dutinya kubera umuco wacu kubera dutinya kukivuga ico kintu nico kiko kiratuma ibintu vyononekara gusumba mugabo twebwe tukabirengera tukabivuga hariho ababishima hariho nabavyanga wanashaka bigashaka no kudukwegera ayo n'amariske y'akazi exactly Jeza ko byose bivuze twifuza yuko kigera kure kiguma kironka aba followers benshi hamwe bazovuga ati kuko n'ubunyara abantu ugati vandishika ryari nibaza yuko vandishika ryari dushaka abantu bagonsa bakibona kandi ivyo tuvuga ibintu vyakamaro atari just fun just for fun ariko yo fact nayo nyene niyo ni blague gusa babone yuko ari ibintu ngira kamaro byo kumviritsa kabisa mu kurangiza neza ikiyago cyacu rero yasema mimi bakanyo cyo tumwagira rero baze baranadutuma ugashire ko baze baradutuma jewe ikintu novuga afite yabajije ahantu yifuza ko Fun and Fact igera navyibagiye turifuza ko tuzokora amadeba ari mu masale hakaza abantu bakaraba amadeba ni cifuzo kora ko pour le moment on peut pas parce que y a des moyens habisa uburyo bwinshi saba amasale saba ibintu byinshi ariko turavyifuza turifuza ko umunsi dukora ibiganiro kuri YouTube abantu bakabiragira mu commentaire ngo turashaka kuba barabaza mu commentaire kuri live uburyo uvanga aho hari ikintu utanye wonyene wibarije ko hari gesa twa turabariza abandi ugasanga maybe twibagiye kuvuga cyangwa ko bariza nk'umuntu byabayeko rero turifuza ko hazogira igihe aho tubikora abantu bakora vyira bakinjira bakavyirabira bagahamagara abandi kandi turashaka kandi n'icyo babivuze ko hagira ubuzima bw'umuntu buhinduka kubera ikiganiro yaravye havuga ati jewe
hari ikintu cha maybe narango madrog kutwakoze mabigana kubana mu madrog nahevye kora ko numvise ko hari ingaruka mbi ziri ziza muri studio kora madrog magana vyumvise muri Fun and Fact rero twifuza ko tugera kwizo ndo tubanda badusengera tugume tugehuka nyene dukundana hama tungira n'ubwenge kora ko ibintu bisaba ubwenge kurondera amasuje bisaba ko twice tugakora amanama amanama turondera amasuje azokora ku bantu baswe ntipfa kuvugana ipfa tukora kuvuga uko nyene tuba twavyumvira ubwambe mu twivuga ko abandi badusengera baduhana amafaranga support yatari mugabo kuragiza neza kandi wakuvise akayego amafaranga first money mukoresha we mukuragiza urabona twe umengo ndigipeti nari yakiriye genda mukuragiza neza ikiyago cacu reka tugira akaboro kajanye n'akajwe gatoye gusa natwara umwanya munini hari ibibazo kama ndababaze umwe wese arazarakiriza kuko kavuga ati jewe mwameze wavuga ati jewe ubundi nabe mwa turagiye ninde amacego misi yose mu biganiro okay ninde amazana inkuru zibabaje muri group oya urabagiye nkuru idada ngo hano mwe hano basha aka message ngo hano basha muriye ninde amazana inkuru zijanye na relation arimo mu rukundo muri groupe kanje no boy muri groupe turaga ibyo kazi numwe okay ninde akunda kuja kuraba uwundi ndaje muri uvuga ati dasi arakunda kuza kuraba Nikita muhira ikindi biki bivuze gute ninde basita hundi gose Nese ni 50-50 gose bono wakiriza kushiwe ninde ari umuyuwaye muri ngenge natwe arambeseye too much bisigura kazima wanumye oya sinanumye bandagije umwanya uragiye baranzanira rije ninde muri mwebwe akunda kuzana sujet ziryoshe nawe mudakunda kwimubwira mbwa ka sujet nakabya katuakorereko akora ciza nibaza kumvuga Nikita ni jewe Nikita akora jewe nibashora kumvuga aryohega twarutekanye mu bagenzi hari umuntu yamashavura kenshi ninde ashavuzwa n'inguga nyine n'akantu gato gasanga arafusha Nikita ko n'amakartere yote pe mama ari shofa urazi gituma nibibe navuga jo siguye ngo je sinzoza sindavyumva turi ku kazi nuzoza kabuga bigenze gute sindakwemerera ndakubwira nta numwe yemerewe gusiba yari wi urari gukiriza ari je navyo gukiriza navyo nenda kunda gukira mama Nikita nyene baju ninde mwasohotse akunda kwisopa kanota gatangura nyene go gafacture avuga tuno musi nijewe nimugira ikibazo nijewe la boss nako mutamvuze none mwe nabivuze ushaki wanye nuvuge navya hariyo cyo twakina kera qui a pris dans la boîte de télévision c'est le numéro 1 basi mimi na kamili kama mtakula mutakora wazo wakina kama mtakula ivuga foka ndari yabyo kibazi nenda msikie mbo ya jipo ndende komanyuka okay turagiye turi bane tugeza kuri 4 siko ayibagiye wari kutu okay rimba jana ni qui a pris igira rimwe rabayo gatanga siko mwagiye ayigira katraviti giteko turagiye Giteka siko twakina 2 3 qui a pris des baissées ozi babende murakora ikiganiro twateguye oh yes ini bihera kutuma bayiga itubivana okay kumutakora siko bayikina igiteka siko bayikina kumusaga soko bayikina donc rero man ndabashimye muri mwese mwadukurikiranye ndababwira ati merci beaucoup twageze ikiyago kimeze neza wamenye byinshi kuri bano bigeme bacu abandanye batera iteka igihugu cacu c'u Burundi biciye ku ma TV online hari abantu benshi twishizemwe nabi TV online mugabo right now bivanye n'ibiganiro bimwe bikogwa biratuma tugaruka na espoir yo kuvuga yuko burya ma TV online arashobora kugira icyahinduye mu gwaruka cyane objectif iri muri culture nagize umwanya umeze neza nungutse byinshi nize byinshi
naryohewe ndiza neza ko waryohewe nawe twagize ejo mugabo nasanze atari bivanye nuko ndakuwa ngumu Rajo tuzosubira mu mugabo reka ndabasabe Bocha tuyisubiramo duhereje Reka ndabashimire uzi ndabashimire team Fun and Fact mwese hamwe ku buryo mwamaye umwanya nabibasavya kirikare mugabo mucamara ya tipeti kuya tukupe promotion uvume zako ni ibintu bimeze neza sana vuma mukurangiza neza hangout yacu sivyo sinzi ko muramura aba hangout kuno zamazihera dasura bizi kuno hangout zamazihera Nikita urabizi kuno hangout ya mihera canke out zamagi birabira Fun and Fact hari utuntu twagucyanye genre let's go duhera ngaha navyonzi naco tuturida twibuka duhera ngaha seko uzarabizi uzaramenye kandi ibyo bakugiye hangout we utwereke ugira uzibabereke hangout tayari ni gatatu pop hangout turagi Okay. 1 2 3 duhera kuri kamera ngaha Okay. turagi pop ya Maria umva tutari okay turagi pop hangout tujenga pop hangout duhera jaria pop hangout tugira hala 5 kuri jewe Okay. Jesus, I was like, nigga. Peace out.